Ku nshuro igira kabiri ishure kaminuza ryitiriwe Summit International Institute ryaronkeje impapuro z'umutsindo rwaruka rwiga kuri iryo shure. Vyashikirijwe na Venanyobewe, umuyobozi w'iryo shure, kuri uno wa gatanu igenekezo rya 3 Rusama umwaka wa 2024, mu gihe bari baramutse bashikiriza urwo rwaruka izo mpamyabushobozi. Aheruka gusinywa amadiplome ya baccalaureat akaba yasinywe n'urwego rubishinzwe rwa leta mu bushikiranganji bw'indero n'amashuri kaminuza. Ico gikorwa bari bagitanguye mu mpera z'ukwezi kwa kabiri. Twari tumaze amezi nk'abiri turindiye yuko badushirako umukono kuri ayo diplome. Bari bamaze gutangura gusuzuma harashira amezi abiri. Ico gikorwa rero carabaye, amadiplome bayadushikirije uno musi, bukaba bubaye ubugira kabiri amadiplome nk'ayo bayadusinyira, kuko abambere babasinyiye mwaka uheze, ari mu kwezi kwa gatandatu umwaka uheze. Ubu naho ni ubugira kabiri. Mwaka uheze barashika amadiplome yashika 50 mu bisata bine. Uyu mwaka naho amadiplome ashika 90 yo mu bisata bine nyene. Bakizidushikiriza twaciye tubatera kamba abanyeshuri. Hariho bamwe bamaze kuza kuzitora, hari abamaze kuzitora bazitahanye mbere, nabonye yuko banezewe cyane. Bamwe bahakwa no kurira kuko ntibari bibaza yuko bishoboka ko baronka iyo diplome mu gihe gitoya nk'iki. Benshi byabanezereye. Abataraza nabo nyene bamaze kubimenya, kuko twabitishije ku mihora dusanzwe tubarungikira ko makuru. Nibaza ko bose babimenye, nabo mu mahanga n'abamaze kuja mu mahanga barabizi. Bamwe mu rwaruka baronkejwe izo mpamyabushobozi bagaragaje umunezero, bakavuga ko iryo shure ritanga ubumenyi bukwiye ugereranyije n'ayandi makaminuza. Nitwa Iradukunda Jonathan, nkaba ndi umunyeshure w'ino kaminuza yitwa Summit International Institute mu mfunyafunyo. Kubera ikenese muri ino kaminuza nuko nabonye itandukanye n'izindi kaminuza zonga mu Burundi. Icambere na mbere nuko nabonye ifise ibisata bitandukanye. Nuko nabonye ko yafise igisata gikuru mu Burundi mu yandi makaminuza atayo zifise. N'akarorero nk'igisata cyitwa monitoring and evaluation mu Congereza, bisubiye mu Kirundi gukurikirana no gusuzuma ibintu. N'iyindi gisata gisigura ivyerekeye mu gucapa amapla y'inzu, ishushanyo gucapa ingazi z'inzu. Izo kintu ni kimwe ca mbere cyane kubanza kwino kaminuza kwigira kuronka ubumenyi cyane cyane mu gisata cyo cha monitoring and evaluation mu gukurikirana no gusuzuma yego ibintu. Twagira neza Leila, nkaba ndi umurundikazi kandi nkongera nkaba ndi umunyeshure wo kuri Summit International Institute. Nkaba niga mu gisata ca monitoring and evaluation, kandi nkaba mu mfunyapfunyo bakavuga yuko hari igisata cyo gukurikirana ibidukikije nyene. Ikaminuza nayije ko arabayimbwiye barambwira uko ishure rimeze, gusa nanje nari nabanje guhiga ibigenga uko yifata uko imeze, ndababaza hama numva ni ishure by'ukuri nkwiye kuja kwigako. Ndaraba ndavuga ati reka nzogende kwirabira, sinumve iby'abandi bambwira, ndabe yuko ibyo bambwira ari byo. Niyo mpamvu naciye nishikira kuri iryo shure ngo ndabe ibyo bambwiye ko ari byo, kandi ibyo bambwiye nasanze ari byo, ko nisanze mu rurimi nkunda kandi nisanze ahantu baduha ubumenyi. Ndiyongerera mu bwenge bwanje, donc ubwenge buca buriyongera. Ndaryohewe cyane kuba kuri no kaminuza, kuko ni kaminuza nziza, ni kaminuza iryoshe, ni kaminuza uyigiye ko by'ukuri urabona yuko hari ico uri kurunguka, hari aho uri kurava n'aho uri kuragera. Mwamenya ko iryo shure kaminuza ryatanguye mu mwaka wa 2017, rikaba rimaze gusohora urwaruka rutari ruke
ndetse iryo shure rikaba ryigisha mu rurimi rw'icongereza. Ibyo bigafasha urwo rwaruka ruharangirije kubandanya amashure haba mu gihugu no hanze y'igihugu.